kuri uyu munsi rero uri hejuru kuko mwabibonye ngo twahaye ubwabo muri diyoseze nkuru ya Bujumbura yubile y'imyaka 2025 Ekleziya Yezu Kristu imaze ivutse ngaha ku isi. Nk'uko mubizi ari kuri Pentekoti ya mbere Yezu amaze kuzuka hanyuma akorera mu ijuru, aho abatumwa bari bakoraniye hamwe mu nzu yo hejuru basenga, niho umutima mweranda yabazako kumwe n'abari aho bose, maze baca batangura neza ibanga ryabo kuko bagendanye ba Yezu, banduka ngaho barangura ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza Yezu yari yasize abatumye kumenyesha ku isi yose. Iyo rero niyo Ekleziya turiko turagirira yubile. Kuko mwese muca mubitahura, si Ekleziya igarukiriza imbibe gusa kuri Ekleziya Katolika y'ubu nk'uko tuyizi, kuko twese abemera Kristu igihe yavuka twari tukiri kumwe. Nico gituma akanyamuneza ko kwitwararika kuza turagasangana bose cane abo bose bitwa ba Kristu, kuko twese twavutse turi bamwe. Ndasavye abo dusangiye ubutumwa ngo muri ca gihe co gusenga dusaba ubumwe bwuzuye bw'abitwa ba Kristu bose, iri jambo muze murishimikeko kuko rirahambaye. Twese ko twavyawe na Data yarungitse Umwana tukavukira muri Mutima Mweranda, dufise vyinshi vyodutuma dusubirana kuruta ivyodutandukanya. Ku munsi wa yubile nk'uyu ni vyiza ko tuvyibukanya. Ndateye akamo rero n'abavukanyi bacu bene Data ngo bumve ko nabo iyubile ari rwabo, bakunde rero dusangiye urugendo kuko nanone dusangiye Imana imwe mu butatu bweranda, ibatisimu imwe ikura ibicumuro vy'abantu n'ukwemera kumwe kuduha umwizero umwe. Bavukanye, iyi yubile tuyitanguye uyu munsi dukurikije indingane c'umuvyeyi wacu Papa Francisco yaduhaye igihe yagira ati ntegereje kugura umuryango mweranda kwa 24 Kigarama. Namwe b'Ikristu musangiye ubutumwa, ndabasavye kuzoca mukurikire namwe mu masengero muvyeyi yo mu madiyoseze yanyu yose, muze mumpere umwaka mweranda ba Kristu. None ba Kristu nkunda, ndahimbawe no kuyifuriza yubile nziza. Nimwakire mwese umwaka mweranda tugirwe n'Umukama, umwaka mwiza. Uyu mwaka wa yubile isanzwe y'Ekleziya yacu, Papa yashimye ko twomara twishimikije iri jambo ngo umwizero dutetereza. Ijambo dusanga mw'ikete Pawulo mweranda yandikiye Abanyakaroma mu kigabane ca 5 aho atangura agira ati, none rero ukwemera kwatumize intungane, twarasubije hamwe n'Imana kubw'Umukama wacu Yezu Kristu, kubwiwe dufise uburyo bwo gushikira mu kwemera bwa bwiza dutsimbatayeho, kandi turahimbawe mu kwizigirwa n'inamazwa bw'Imana. Si ivyo bisa, turahimbawe kandi no mu bitugora, tuzi ko ibitugora bivyora ubwiyumanganyi, ubwiyumanganyi bukavyara ubudahinyuka,
bakabona n'ingene abantu batari bake basa n'abihebuye yihweje ingene cyane cyane mu bihugu bya buraya benshi batakinezwe n'ivy'ukwemera no gusenga n'ibindi nk'ivyo. Yaciye aduhamagarira rero twebwe abakristo kwishimikiza ukwemera kwacu dufise mu Mana, maze kumwe kwa Musa ari mu bugaragwa kumwe n'igihugu c'Imana tuba abantu batambuka bashingura, tugendere hamwe dushigikiranye kubera ukwemera n'ukwizigiranye n'ingoga zo kubandanya urugendo no gufasha abandi kubandanya urugendo n'abo nyene bamaze kwihebura. Muri iyo ntumbero rero hari ikirangamisi camaze gutegekanywa bafatiye ku migwi y'abasangiye ibanga canke ubutumwa. Abo rero bazoba bavuye mu madiyoseze yose kandi bazoba bameze nk'abagiye guserukira abandi, ariko ntibizogerera ngaho kubera nyene ko benshi ari abatazoshobora gushika i Roma. Umuvyeyi wacu Papa Francisco yaciye ategekanya ko mu madiyoseze yacu mw'isengero mvyeyi y'ayandi masengero yose muri diyoseze bita katedrale bokurura iyubire mu gushinga umusaraba mw'isengero kugira ngo abakristo bazoze baraza kwicubanya uwo musaraba, nabo baronke inyigisho basenge birege bahereze ukaye mwiza, nabo baronke ibyiza bidasanzwe vy'umutima, ibyiza vya yubire. Uwo musaraba n'uburyo bwabonye hajyaha tuzowimura gatoya tuwushiraho hakirutse kugira ngo uje wese kw'isengero aca abona n'ingoga aca aza kugira iyo migirwa ndababwiye kugira ngo ashobore kwirondera ibyo byiza by'umutima bihagaze kuri yubire y'imyaka 2025. Dukurikije ikirangamisi cyategekanijwe i Roma, hano iwacu twabaye turafata ikirangamisi mfata kibanza gikurikira. Mu kwezi kwa mbere kwa Nzero hazoba yubire y'abakristo bakora mu by'ubutumatumanako amakuru. Muri Ruhuma yubire y'abakristo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Muri Ndamukiza yubire yabo mu by'amagara y'abantu be n'abagenda n'ubumuga. Muri Rusama wa gatanu yubire y'ingo abageze mu zabukuru be n'abapfakazi. Muri Ruheshi yubire y'abari mu mihari be n'abo muri za kominote y'urubere baca biyumva barimo. Muri Ruheshi nyene yubire y'abakozi ba leta, abikorera utwabo n'abasanabo. Muri Ruheshi kandi hazoba yubire y'abari mu rwego rw'abasaseredoti bose. Mu mpera z'ukwezi kwa Mukakaro ushira Myandagaro yubire y'urwaruka. Mu kwezi kwa Nyakanga yubire y'abamenyeshamana. Muri Gitugutu yubire y'abari mu miryango y'abihebeye Imana. Mu kwezi kwa Munyonyo yubire y'abakora mu by'indero n'amashuri. Bavandimwe nkunda, ngicyo ikirangamisi mfata kibanza gishobora guhinduka congewemo iyindi migwi canke hakagira abatabishobora. Nkundire rero soze ubutumwa subira kwifuriza mwese yubire nziza
bwiza, dusaba Imana